Inyuma yo gukora ubukwe hamwe no kuronka umwana, Meddy ahejeje kumenyesha ko agiye kuba umuntu mushasha, indirimbo zishasha kandi mu buryo bushasha. Meddy yivugiye yuko ngo niyakora indirimbo abantu bazabone ubwami bw'Imana. Yongera avuga kandi ati Yesu niwe azonyobora. This is Major Talent TV. A bombardment intare y'umuji, king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and only, our special weapon, alright tizu. Amahoro y'Imana abane nawe. Mbega uyu Meddy ninde, ni muntu ki? Byagenze gute kugira ngo agere mu muziki? Byagenze gute kugira ngo agere aho ageze aka kanya? Menya ubuzima yaciyemo akiri umwana gushika aho ageze aka kanya. This is animation time nkuko bisanzwe, MC Bombardment wiciye kuri Major Talent TV. Banze ndakwibutsa nimba warafunze subscribe kuri Major Talent TV, uze uragira utya uduha ibitekerezo cyangwa se commentary yawe iba ikenewe cyane. Uze uragira utya nanone kandi ushiyarenga cyangwa se usangiza na bagenzi bawe bino bintu tuzatsogoshikiza nka kuri Major Talent TV, kubera ko ningira akamaro kuri wewe, ngira akamaro kandi no kuri mugenzi wawe. Amazina yiwe nyakuri bakaba bamwita Ngabo Meddy Yavukiye. Uyu akaba azwi neza cyane nka Meddy. Uyu kandi akaba azwi nk'umuririmbyi wo mu Rwanda, nk'umuririmbyi aririmba indirimbo mu Rwanda, nk'umuririmbyi afise ubwene gihugu bwo mu Rwanda. Ariko igitangaje nuko uyu muririmbyi naho bakunze kuvuga cyane ngo n'umunyarwanda, ego nivyo, ariko Meddy yavukiye mu Burundi ahanyene iwacu i Bujumbura. Yavutse itariki 7 ukwezi k'umunani 1989. Uyu ni umuririmbyi benshi bavuga yuko ashobora kuba ariwe afata ibibanza vya mbere hariya mu gihugu cyo mu Rwanda mu rwego rw'umuziki. Uyu mugabo akundwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bivanye n'imyandikire yiwiwe cyangwa se uburyo akompoza yandika kandi indirimbo ziwiwe. Ivyo bigatuma benshi bavuga yuko ariwe ashobora kuba ari mu bambere mu baririmbyi bo mu Rwanda. Uyu mugabo kenshi akaba akunda kuririmba mu mudiho wa R&B hamwe na pop. Hari abavuga yuko uyu muririmbyi Meddy ariwe ashobora kuba ari uwa kabiri canke uwa mbere canke uwa gatatu ku rutonde rw'abaririmbyi 10 bashobora kuba bashoboye kandi bahitinze hariya mu Rwanda. Uyu mugabo ariko manzi ndakwibutse yuko umuziki wiwe awukorera hariya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Meddy yamamaye ku ndirimbo nyinshi cyane zakunzwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye: Igipimo, Ungirira Ubuntu, Akaramata hamwe n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, Slowly hamwe n'izindi hit yagiye arakora zigiye zitandukanye. Uyu mugabo adakunda gusohora cyane indirimbo urukurikirane rw'indirimbo, akunda gusohora indirimbo haciye igihe kirekire, akunda gusohora indirimbo yanyoteje abafana cyangwa se abafana biwiwe bamukumbuye cyane, ariko asohoye indirimbo igakundwa na benshi cyane bagiye batandukanye. Uyu mugabo Ngabo Meddy ni mwene Sindayihebura Alphonse hamwe na Cyabukombe Alphonsine. Akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Uyu mugabo Ngabo Meddy umuririmbyi wo mu Rwanda yavukiye mu Burundi. Amashuri yiwiwe y'inshuke akaba yayize kuri École Indépendante mu Burundi, naho amashuri y'intango yayize kuri École Primaire Saint Joseph na École Primaire La Colombière, ari naho ayisumbuye yiwiwe yayamariye. Uyu mugabo akaba yize scientifique a math physique. Uyu mugabo ariko naho wumva ari icyamamare, yakunzwe cyane mu Rwanda hamwe no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Uyu mugabo yakuze adakunda umuziki, ntiyarafise indoto yo kuzoba umuririmbyi, ahubwo uyu mugabo Ngabo Meddy yakuranye indoto zo kuzoba umuteramakofe akomeye cyane. Uyu mugabo akunze kuririmba indirimbo zikora ku mitima y'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, zishobora gufasha benshi mu rukundo, zishobora gutuma kandi urukundo rwa bamwe na bamwe rutsimbatara kurushaho. Uyu mugabo akiri muto ngo yari umwana akubagana cyane, yari umwana muri quartier benshi bakunda kumutinya, kubera yuko uyu mugabo Ngabo Meddy we yakunda kugwana, ntiyakunda umuntu amwegera habe na gato, yakunda kugwana. Niyo mpamvu yaciye akorana indoto zo kuzoba umuntu umutera amakofe atari ari ku muririmbyi. Byaje gutungurana cyane rero aho uyu mugabo yinjiye mu ishuri noneho yitera amakofe
mwishure ryigisha imigwanire. Uyu mugabo Ngabo MEDDY akaba kandi yarakunda kwitwara neza n'umwarimu wiwe akaba yaramukunda cyane. Umwarimu wiwe yamwigishije ivy'iteramakofe bamwitaga Shugi. Uyu mwarimu we yivuge yuko uyu muririmbyi Ngabo MEDDY ari umuririmbyi afise umwete kandi ko yarafise indoto zo kuzoserukira u Rwanda mw'iteramakofe, niho vyaje guhinduka mu nyuma akaba umuririmbyi. Uyu mwana rero Ngabo MEDDY we yakunda gutaha muhira ngo atevye, yakunda gutaha muhira yacerewe cyane mwijoro. Ivyo bikaba vyatuma mama wiwe amushwanira cyane. Ivyo akaba ari navyo kandi vyatumye mama wiwe aza aramugana ngo mu rupangu ntasohoke ngo agende muri ivyo vy'iteramakofe. Ariko MEDDY we yari umwana akubagana ngo yashobora no gusimba n'urupangu agiye kwiga ivy'iteramakofe. Mu bihumbi 2003 noneho niho yaje kuronka agashimwe ka mbere agakuye mu iteramakofe. Uyu mugabo yaje gutangaza abantu benshi cyane aho yagiye araronderwa n'iyindi migwi yo mu bindi bihugu igiye itandukanye ngo agende ayigishe zimwe muri tekinike zo mu iteramakofe, ariko mama wiwe aranka kumuha uruhusha rwo gusohoka igihugu. Uyu Ngabo MEDDY nyuma yo kuronka agashimwe ka mbere niho rero umwigisha wiwe hamwe na gengi cyangwa se timu yiwiwe baciye bafata umwanzuro wo kugenda gutegura ibirori kuri stade i Remera. Uwo Ngabo MEDDY akaba ari nawe yari yabaye wa mbere mwihiganwa bari bakoze, akaba yatahukanye agashimwe. Niwe baciye bisunga kugira ngo bategure ico giteramo cyangwa se bataramishe abantu kubw'iteramakofe. Ico giteramo akaba ari cyo kintu cya mbere MEDDY yivugiye yuko ari wo mwanya yararose kuja imbere y'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Yavuze yuko yari yumva ubwoba kubera yuko bwari ubwa mbere agiye imbere y'abantu barenga 1000 kuri stade i Remera. Uyu mugabo rero nyuma yaho umuvyeyi wiwe amusabiye ikigongwe aramwinginga aramusaba aramubari ati mwana wanje ndakwinginze ibi bintu nubihagarike. Na papa wiwe kandi arabikomeza. Niho rero Ngabo MEDDY yaje guhagarika ivy'iteramakofe aza noneho kwinjira muri gospel music gatoya, aho yaririmbye mu isengero, aririmba mu makorali hamwe no mu tundi team turirimba indirimbo zihayagiza Imana. Niho rero yaje gukora ijwi, yumva ko afise ijwi ridasanzwe ryo kuririmba rishobora gukwega abantu benshi cyane kandi rishobora no kumwinziriza amahera menshi cyane, bigatuma Ngabo MEDDY abaho neza kubera icyo giwe ridasanzwe cyangwa se imyandikire yiwe y'indirimbo. Niho rero mu nyuma kandi yaje kuva muri izo ndirimbo za gospel music amaze kugenda kwiga muri Amerika, muri Texas, atangura kuririmba indirimbo zisanzwe. Niho rero uyu yaje kumenyekana cyane ku ndirimbo bitwa Igipimo, byarenze igipimo. Iyo ndirimbo ikaba yarakunzwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Ivyo rero bikaba byaciye bitera intege MEDDY bimushira noneho mu ndirimbo zisanzwe zimukuye muri gospel music. Acatangurira ngaho atangura aramenyekana arakora cyane, aho yagiye arakorana n'abandi baririmbyi badasanzwe bamenyekanye cyane mu muziki wo mu Rwanda, aramenyekana cyane. Noneho bica bituma MEDDY agafata neza aza kuririmba indirimbo zirakundwa cyane n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Akaba ari nawe muririmbyi wa mbere mu Rwanda no mu Burundi amaze gukwiza imiliyoni zirenga 50 ku ndirimbo imwe, Slowly by MEDDY. Iyo ndirimbo ikaba yaratumye akundwa cyane, ndetse ico cyonyene akaba ari naco kintu cyatumye umuririmbyi Diamond Platnumz amwiyegereza akamuhamagara muri Wasafi Festival amukuye mu Rwanda. Niwe yaserukiye u Rwanda agiye muri Wasafi Festival atumwe ko na Diamond Platnumz. Indirimbo yiwe Slowly bikaba byavuzwe yuko ariyo yisunzwe cyane, yarebwe cyane kugira ngo ahitwemo agende kuririmba muri Tanzania ahamagawe na Diamond Platnumz. Ubu tuvugana noneho uyu muririmbyi akaba yanditse kuri stati yiwe avuga yuko ahagaritse indirimbo za profile, noneho yinjiye muri gospel music, aho kandi yaciye yivuga ati neza Yesu niwe azonyobora, Yesu niwe agiye kumfasha mu myandikire yiwanje, impwemu za Yesu nizo zigiye kumfasha mu myandikire yiwanje. Noneho ninje muri gospel music kugira ngo indirimbo ziwanje abazozumviriza bazogire ico basigaranye, ico kintu kizobasigarana kizoba yobore mu nzira igororose, izobashisa noneho mu ijuru.
ivyo ni bimwe ukwiye kumenya kuri Ngabo Medda cyangwa Meddy nkuko mwari musanzwe mumuzi. Ibintu uze urabimenya ibize biriyongera mu byo wari usanzwe uzi. Jewe ndabigushikiriza ndi MC Bombardment nkuko bisanzwe ariko biciye kuri Major Talent TV. Amateka abaririmbyi cyangwa se amakuru ariko aravugwa akakanya n'ahandi hantu uzoyumva n'indi TV online uzobona ko amateka nkaya atari Major Talent TV. Niyo mpamvu no kubari ati utarafyonda subscribe ikintu cyo gihe ni nako kanya. Ni byinshi tubafitiye, ni byinshi kandi wewe utazi uzomenyeshwa nanje biciye kuri Major Talent TV. Wewe wafyonza subscribe kuri Major Talent TV, Imana ikongereza imigisha. Ariko nanone suri ndakwibutsa ko igitekerezo cy'iwawe gikenewe cyane. No sharinge usangize na bagenzi biwawe nabo babashe kumenya ibigezweho ibiriko biravugwa aka kanya. Reka dusubire uyundi munsi akandi kanya. Ciao ciao.